woba ufise intege nke z'umutima, woba wifuza kunguka ubwenge. kaze mu kiganiro gaburira umutima wironkera ingaburo ituma umutima wawe utotahara. Matayo ikigabane cya 27. Umutwenzi utambitse, abaherezi bakuru bose n'abashingantahe b'ubwo bwoko bagira inama Yesu ngo bamwice. Baramuboha baramujana, bamushikiriza Pilato, icegera cya Kayisari. Maze Yuda yamugurishije abonye Yesu ko bamutsindishije, aricuza, asubiza abaherezi bakuru n'abashingantahe za ntete z'ifeza 30 ati: nacumuye, naguze amaraso y'utagira icaha. Nabo baramwishura bati: bidutwaye iki? Ni ibyawe. Aterera izo ntete z'ifeza aheraho urusengero, aragenda arimanika. Abaherezi bakuru bandura zino feza bati: ntizemerwa gushirwa mu mashikanwa kuko ari biguza amaraso. Baje inama bazigura ubwatsi ku mubumvyi ngo bazohahamba ingenzi. Nico catumye ubwo bwatsi bwitwa ubwatsi bw'amaraso gushika n'ubu. Niho ivyavuzwe na Yeremiya yavugishwa n'Imana vyashikiye ngo: bakiriye za ntete z'ifeza 30 nizo giciro yaciriwe, uwo bamwe mu Bisirayeli baciriye, bazigura ubwatsi n'umubumvyi nk'uko Uhoraho yambariye. Ariko Yesu yari ahagaze mu maso ya ca cegera ca Kayisari. Ico cegera kiramubaza kiti: ni wewe mwami w'Abayuda? Yesu aramwishura ati: uravyivugiye. Ariko mu vyo yarezwe n'abaherezi bakuru n'abashingantahe ntiyishura na rimwe. Pilato aramubaza ati: ntiwumva ingene bakwagiriza byinshi? Ariko ntiyamwishura n'ijambo na rimwe, bituma ico cegera gitangara cane. Muri iyo minsi mikuru icegera cyamenyereye kurekurira abantu imbohe imwe iyo bagomba, kandi bari n'imbohe imwe yari rurangiranwa yitwa Baraba. Bakoranye, Pilato arababaza ati: uwo mugomba ko ndabarekurira ninde? Ni Baraba canke ni Yesu yitwa Kristo? Kuko yamenye yuko ishara ryo rimubatangishije. Akicaye ku ntebe y'imanza, umugore wiwe amutuma ati: ntihagire ico ugira uwo mugororotsi, kuko naraye ndose mbona mbabazwa vyinshi kubwiwe. Ariko abaherezi bakuru n'abashingantahe bosha ishengero ngo rimusabe Baraba yicishe Yesu. Ico cegera kirababaza kiti: muri abo bompi uwo mugomba ko ndabarekurira ninde? Nabo baramwishura bati: Pilato arababaza ati: none Yesu yitwa Kristo, we ndamugirene? Bose bati: arababaza ati: ni kuki? Yakoze ikibiki? Ariko barushiriza gusemerera cyane bati: Maze Pilato abonye ko arushwa n'ubusa, ariko ko barushirije kuvyura umugumuko, yakira amazi akarabira imbere y'ishengero ati: jeho ndacuna kubw'amaraso y'uwo mugororotsi, ni vyanyu. Abantu bose baramwishura bati: amaraso yiwe araba ari twebwe akora n'abana bacu. Maze abarekurira Baraba, ariko Yesu aramutonagura amutanga ngo abambwe. Maze abasoda b'ico cegera ca Kayisari bajana Yesu mu gisagara gikikijwe n'uruhome rw'amabuye, bateraniriza ingabo zose kuri we. Bamwambura impuzu ziwe, bamwambika umutamana w'agahama, batsiba igitsibo c'amahwa, bakimwambika mu mutwe, bashira n'irenga mu kuryo kwiwe. Baramupfukamira baramucurira bati: bamuvuma amate, bamushikura ryarenga, barimukubita mu mutwe. Bamaze kumwitamba ku muvyimba, bamwambura wa mutamana, bamwambika impuzu ziwe, bamujana kumubamba.
bakirenga irembo ahura n'umunyakurene yitwa Simoni, uwo baramufata kugira ngo amutwaze umusaraba. Bashitse ahantu hitwa Igorogota, risobanurwa ngo ahantu h'agahanga, bamuha umuvinyu uvanze n'umuti w'umururazi ngo awunywe. Awumvirije yanka kuwunywa. Bamaze kumubamba bagabura impuzu ziwe bakoresheje ubupfindo. Bicara hano baramurinda. Hejuru y'umutwe wiwe bahashira ikirego ciwe canditswe ngo ubu ni Yesu umwami w'Abayuda. Maze bamubambana n'abambuzi babiri, umwe iburyo uwundi bubamfu. Abahahita baramutuka bazunguza imitwe bati, ewe usambura urusengero ukagubaka mu minsi 3 ntiwikize, ntibabura umwana w'Imana imanure ku musaraba. N'abaherezi bakuru, abahinga b'ivyanditswe n'abashingantahe bamucurira batyo nabo bati, yakirije abandi we ntashobora kwikiza, ni umwami w'Abisirayeli, niyimanure ku musaraba ubunyene duheze tumwizera. Yizigiye Imana nimukize ubunyene niyabimubabaye, kuko yigira ngo n'umwana w'Imana. N'abambuzi babambanywe nawe nabo barabimutuka. Uhereye ku isaha ya 6 ubwira kabiri ubukarana mu gihugu cyose gusa ku isaha 9. Nko ku isaha 9 Yesu asemerera n'ijwi rirenga ati, Eli, Eli, lama sabakthani. Risobanurwa ngo, Mana yanje, Mana yanje, ni igiki kikumpebesheje? Bamwe mu bahahagaze bavyumvise baravuga bati, uwahamagaye Eliya. Umwe muri baca arirukanga yakira sipongo, ayuzuza inkarisha yirungikisha irenga, arayimusomesha. Ariko abandi bati, banzureke turabe ko Eliya yoza kumukiza. Yesu yongera gusemerera n'ijwi rirenga, umutima uraca. Igitambara gikingiriye ahera cyane h'urusengero gitabukamwo kubiri, uhereye hejuru gashitsa hasi. Isi iratigita, ibitandara birasaduka, imva ziruguruka, imivyimba myinshi y'abera bari basinziriye irazugwa, bava mu mva maze kuzuka. Bashika mu gisagara cera, babonekera benshi. Intwazangabo z'abasodijana n'abari kumwe nawe barinda Yesu, babonye isi itigita n'ibibaye, baratinya cyane bati, Ni ivy'ukuri yari umwana w'Imana. Hariho n'abagore benshi bari kure babiraba, nibo bakurikiye Yesu ava i Galilaya bamukorera. Muri bo harimwo Mariya Magadalene na Mariya nyina wa Yakobo na Yose, na nyina w'abana ba Zebedayo. Ariko bugorovye haza umutunzi w'Arimataya yitwa Yosefu, kandi nawe yari umwigishwa wa Yesu. Uwo aja kuri Pilato asaba ikiziga ca Yesu. Maze Pilato avuga ko bakimuha. Yosefu ajana ico kiziga, akizingira mu mpuzu yera nziza, agishira mu mva yiwe nshasha yari yarimbishije mu bitandara, atembagaza ikibuye kinini acugaza umuryango w'imva aragenda. Mariya Magadalene na Mariya wundi niho bari bicaye berekeye ku mva. Bukeye bwaho niwo munsi wakurikiraho kwitegura. Abaherezi bakuru n'abafarisayo bakoranira kwa Pilato, baramubwira bati, Mugenzi, twibutse yuko wa muhumvyi akiriho yagize ngo iminsi 3 ishize azozuka. Nuko nugere barindi imva cane gushitsa ku munsi ugira 3, kugira ngo abigishwa biwe ntibaze kumwiba, bakabwira abantu ngo yazutse mu bapfuye, maze ubuhumvyi bwa nyuma bworuta ubwa mbere. Pilato arababwira ati, abarinzi ngabo nimubajane muyirindishirize uko muzi. Nuko baragenda barindisha imva, cakibuye bagihoma kishashara, bayidomamwo ikimenyetso, abo barinzi babona. Matayo ikigabane ca 28. Umunsi w'isabato ushize, ku wa mbere w'iminsi 7, umutwenzi ugomba gutambika, Mariya Magadalene na Mariya wundi baja kuraba imva. Habaho kunyiganyiga kw'isi gukomeye, kuko umumarayika w'Umwami Imana yari amanutse ava mu ijuru, araza kura cakibuye gitembagaje acicarako. Ishusho yiwe yasa n'umuravyo, impuzu ziwe zera nk'ipampa. Ubwoba yateye abararirizi bubashira mu gatengo, bamera nk'abapfuye. Ariko umumarayika abwira aba bagore ati, mweho ntimutinye, kuko nzi ko murondera Yesu umwe yabambwe. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Ingo murabaho umwami yararyamye. Nimukwakwanye mubwira abigishwa biwe yuko yazutse mu bapfuye, kandi azobitangira imbere kuja i Galilaya, iyo niho muzomubonera. Nuko nivyo ndabibabwiye. Bava kumva n'ingoga bari n'ubwoba n'akanyamuneza kenshi, birukanga kubibwira abigishwa biwe. Maze Yesu ahura na bati, n'amahoro.
baramwegera bamufata ku birenge baramusenga. Maze Yesu arababwira ati, ntimutinye, nimugende mubwire abavukanyi banje ngo baje i Galilaya, niho tuzobonanira. Bakigenda, bamwe muri ba barinzi baja mu gisagara babwira abaherezi bakuru ibyabaye byose. Nabo bakoranira hamwe n'abashingantahe baja inama, bahera abo basoda amahera menshi bati, muzovuge muti abigishwa biwe baje mu ijoro baramutwiba dusinziriye. Icegera ca Kayisari nicaramuka kivyumvise tuzomuhwamika, namwe tuzobakiza amagorwa. Bakira ya mahera bagira nk'uko bohejwe, kandi iryo jambo ryandagara mu Bayuda gushika n'ubu. Maze babigishwa 11 baja i Galilaya ku musozi Yesu yabarangiye. Bamubonye baramusenga, ariko bamwe barakekeranya. Yesu arabegera arababwira ati, jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Umve, ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro Gabura Umutima, turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare canke urungike ubutumwa kuri 76 ubusa 61 ubusa
ubusa ubusa canke kuri 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Imana iguhezagire.